Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejo TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba, turi ku wa gatatu ku tariki ya 17 Mukakaro 2024. Tubazarire inkuru yihuta. Ibisigarira vy'uwahoze arongoye Uburundi ni Pierre Buyoya byahambanwe iteka hariya mu Rutovu mu ntara ya Bururi. Urwo n'urubanza rero ndetse rwari rurimo umuryango wiwe gusa, nta mutegetsi n'umwe yigeze atangwa na leta y'u Burundi kugira ngo ayihagararire mu gushingura ivyo bisigarira vy'umukuru w'igihugu Pierre Buyoya. Urwo rubanza rero nta teka ry'igihugu Buyoya yategekanirijwe na leta y'igihugu yategetse incuro zibiri. Bimwe rero mu vyakozwe mu butegetsi bwiwe biracari mu biranga igihugu nk'amasezerano n'ibendera vy'ubumwe bw'abarundi hamwe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo muri 2000 yafashanije rero kurangiza injyane mu Burundi, hari kiragera ikiwe ntiribonwa kumwe. Kabiri kose rero yafashe ubutegetsi yabufashe ku nguvu za gisirikare, ariko kandi hompi buva ko mu mahoro. Urupfu rwamusubiriye ubwa mbere Melchior Ndadaye nirwo rwatumye adatahana iteka ry'igihugu. Akaba rero yapfuye aheza amezi abiri aciri umunyororo w'ubuzima bwe bwose ku ruhara iba yaragize ku rupfu rw'uwo yamusubiriye. Ico gihano rero ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze mu gusigura igituma leta atana kimwe yakoze mu kumusezera. Hari mu mpera za Kigarama 2020 haheze indwi zibiri gusa apfuye. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko imbere n'umuryango wiwe utababajwe n'uko leta tacu izokora. Mwamenya ko Buyoya rero yarapfuye hatarengutse imbere ya sentare ngo yumvirizwe. Yongere rero yisiguye ku rubanza, yagumye avuga yuko rwatewe n'imvo za politike. Yashengeye kuwa 17 Kigarama 2020 mu Bufaransa. Turaza kubagezaho inkuru yose yuko kumushingura vyari vyifashe aho mu ntara ya Rutana. Turabasaba kugira ngo ntimuze gucikwa, niyo nkuru ya mbere tuza kubagezaho mu buryo bw'idonida, ariko kandi tubafitiye n'izindi zigiye zitandukanye mu bisata byinshi bigize ubuzima bw'abenegihugu buri mu gihugu ucu Uburundi. Turamutse abadukurikiye abari mu Burundi, abari mu bice bihana bibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese rero ntimuze gucikwa n'aya makuru twabatunganirije. Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi, yagize urugendo rwa nyuma rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro no ku mutumba avuga ko atakiri muzima. Inyuma y'imyaka irenga 3 ashengeye, hanyuma hakaba harashingurwa mu gihugu ca Mali. Ubu rero yegereye base na basekuru ku mutumba avuga ko muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi. Twababwiye ko yapfiriye mu Bufaransa mu kwezi kwa 12 2020, ndetse akaba yarashinguwe muri Mali, ariko umuryango uvuga ko icifuzo ciwe ca nyuma kwari uko yotahukanwa gushingurwa mu gihugu c'amavukiro. Aribazwa ati kuki atashotse ashinguranwa mu Burundi n'iteka ry'uwatwaye igihugu. Inyishu niye: urubanza rwo kumushingura rwabaye urw'umuryango we gusa ku mutumba avuga ko Mutangaro mu Rutovu mu ntara ya Bururi. Nta teka ry'igihugu ryahawe we yagitwaye incuro zibiri. Yari rero akaba yarapfuye aheza amezi abiri sentare imukatiye gufunga ubuzima bwose mu rubanza rw'abagirizwa uruhara mu rupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu kwezi kw'icumi 1993. Ico gihano ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze mu gusigura igituma leta atana kimwe yakoze mu gusezerana iteka uwo yahoze ari urongoye igihugu c'u Burundi. Mu kiganiro naho yishura ibibazo by'abanyagihugu n'abamenyesha amakuru mu kwezi kwa 12 2020 haheze indwi zibiri gusa Buyoya yapfuye, Perezida Ndayishimiye niho yabivuze ko akaba yaragize ati: amategeko y'u Burundi aratomoye, mwigeze mubona uwufunzwe aja gutora nuko ataba afise imyaka yo gutora? Kubera iki? Mugende murabe ico amategeko avuga. Hari liberté politique canke uburenganzira bwa politike aba afise, iyo aba ayifise aba afunzwe. Perezida Ndayishimiye yavuze ko umuryango watahuye igituma leta ataco yakoze kuko barazi ubwenge, ariko umuryango we yari wasavye ko umutahana agashingurwa mu gihugu c'amavukiro kuko ngo vyari mu vyifuzo vye vya nyuma. Perezida Ndayishimiye akaba yaravuze ko atatevye kubibemerera. Muri ico kiganiro nyene mu kwezi kwa 12 muri 2020 yagize ati: umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri.
Buyoya yapfuye haheze amezi abiri sentare imuciriye umunyororo w'ubuzima bwose mu ruhara yoba yaragize mu rupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Muri urwo rubanza Pierre Buyoya ntiyigeze yitaba ngo yumvirizwe yongere yisigure, gusa akiriho yavuga ko urwo rubanza rwari muzari kwigwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza no kunywanisha abarundi ni Commission Verite Reconciliation Sévère. Kuba rwaragarukanwe muri sentare zisanzwe, Pierre Buyoya yabibonyemwo imvo za politike. Mu kiganiro ni radio y'Abafaransa RFI inyuma yo gukatirwa yagize ati ni urubanza rwa politike rwaciwe mu buryo bw'akamaramaza harenzwe ku mategeko yose y'uburenganzira. Mu bantu 20 bagirizwa hamwe hari abari mu mahanga leta yasohoreye imitahe mpuzamakungu yo gufatwa, ariko hari n'abafungiye mu Burundi, ariko nabo nyene igihe baburanwa muri 2019 nta byinshi igihugu camenye ku ruhara nyezina bagize muri iryo ganagurwa, ku buryo n'ubu atakuri kwinshi kuramenyekana ku mugaragaro ku vyashitse mu ijoro ry'uwa 21 Gitugutu mu 1993 umunsi Perezida Ndadaye terwa ku kirimba ciwe n'akagwi k'abasirikare. Ariko ku nshuro ya mbere mu myaka 30 Ndadaye yishwe, mfakazi we Laurence Ndadaye yarahaye n'ikiganiro BBC gahuza miryango aravuga ivyo yabonye uwo munsi n'ingene ubuzima bwakurikiye. Indi mwomenya nubwo Buyoya yapfuye yaheze igihe atagicana uwaka n'ubutegetsi, ariko baregeze kuba barabana ryiza. Leta y'umugambwe CNDD-FDD yaramushigikiye ngo yitoze kuba umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bihurira ku rurimi rw'igifaransa ni Organisation Internationale de la Francophonie muri 2014 ni OIF, ariko ico gihe ntiyaronse ico kibanza, catahiye umugore w'umunyakanada Michel Jean. Buyoya rero yari asanzwe herutse kugenwa guserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika ni Union Africaine mu bihugu vy'akarere ka Sahel, ikibanza naco nyene umuntu aganwamwo leta y'igihugu ciwe ibishigikiye. Ibintu rero vyagiye guhinduka nyuma ya 2015 muco hari ababona ko candurutse mu kuba yaraneguye ingingo y'uwari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo ca gatatu co gutwara igihugu. Mu mpera za 2018 yaciye asohorerwa umutahe mpuzamakungu wo kumufata ngo yitaba urubanza rw'abagirizwa urupfu rw'uwo yari yabisiye ku butegetsi. Melchior Ndadaye rero akaba yaraganaguwe maze amezi 3 ku butegetsi mu kwezi kw'icumi mu 1993. Ariko ikibanza cyo mu mateka y'u Burundi na Afrika ni kinini. Bimwe rero mu vyakozwe mu butegetsi bwiwe n'ubu biracari mu biranga igihugu, harimwo nk'amasezerano n'ibendera vy'ubumwe bw'abarundi byo mu 1991 n'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu 2000 yafashije kurangiza imyaka y'indyane mu Burundi. Igitabo c'amasezerano n'ubumwe bw'abarundi rero kiri mu bishikirizwa umukuru w'igihugu mushashi yo ariko ararahirira amabanga. Ibendera ryayo rero riduzwa hamwe n'iry'igihugu. Buyoya rero akaba yarapfuye hari haheze n'imyaka itari mike aserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika mu karere ka Sahel, ndetse yarabaye n'umuhuza mu matati mu bihugu bitandukanye vya Afrika nyene. Ariko ingene yashitse ku butegetsi vyatumye iragira ryiwe ritabonwa kumwe. Aho rero yatwaye igihugu kabiri hompe abicishije ku nguvu za gisirikare, ariko hompi kandi abushikiriza mu mahoro. Yigeze kuvuga ko abantu boraba ico yamaze ntibiteho cane ingene yashitse ku butegetsi. Ni gutyo rero niyo nkuru twari yitwa batunganirije kuri Pierre Buyoya washingura mu iteka mu Rutovu mu ntara avukamwo, ndetse hano bakaba bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yaravyemeye ari n'akantu keza kuri we, kandi ngo gatanga n'akarorero mu bindi ibihugu vya Afrika. Muyandi makuru rero hari itoni miliyoni 12,700 z'ubutare bwo mu bwoko bwa coltan na cassiterite uri ku mutumba wa Murehe uri muri komine Busoni vyamenyekanye mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagendeye kuri uyu wa 16 mu kakaro 2024 mwishira hamwe Bumeko ririko rirakora ibijanye no kwimba ubwo butare aho rigejeje. Ivyo birombwe ngo ni vy'abakoroni bavyimbwemwo ubutare imyaka ishika 50 baca bagenda babizibiye n'imbete inyuma yo kubona ko bateshejwe. Thomas Ndacayisaba namwe bafise imitahe mw'ishiramwe Bumeko ni Burundi Metals Company ririko ricukura
ubwo butare akaba rero yarabivuze ko vyatwaye umwaka n'amezi indwi biga uko ubutare buhari uko bungana, baca basanga rero kuri uwo musozi wa Murehe hariyo n'ubutare itoni 12 n'ibihumbi amajana indwi za kasiterite bufise agaciro kari hejuru ya mu miliyaridi ibihumbi 50 y'amadolari y'abanyamerika. Ku masanamu rero nk'uko yanagaragaye umukuru w'igihugu yariko yifatanya n'abenegihugu bo ku mutumba Yaranda mu ntara ya Kirundo aho bariko baca imikobeko ku mitumba ihanamiye ikiyaga Coho hakuri wa 16 Mukakaro 2024 ni muri rwa rugendo rwo kugendera intara atera intege abenegihugu bari ku kivi, ndetse rero n'amasanamu abandanya gushimisha abantu bagiye batandukanye. Reka rero tuhereze kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru magazine Jimbere cagize ico gishikiriza mu ntara ya Gitega. Abadandaza bahora bacuruza ikinyobwa Sapporo basaba ko bushumbushwa kuko bagiye kugira uruhombo runini nyuma y'uko ikigo BBN gihagaritse ikinyobwa ca Sapporo. Hamwe mu bahora bacuruza ico kinyobwa mu isoko nkuru ya Gitega basaba ko boshumbushwa kuko cahagaritswe, barakiranguye bazi ko cemewe n'amategeko. Ku bwaco bacuruza babona ko ari gutangwa kiringo kugira ngo izo baranguye zibanze zihere mu bubiko. Bamwe rero mu bazihereza bo bakavuga ko badatahura ingene uhagarikwa Sapporo gusa mu gihe hari n'izindi binganya ubukare nka za Susuruka, Savana, Tagata n'izindi ziriko ziracuruzwa. Mu kiganiro yatanze rero ku munsi w'ejo, umuyobozi mukuru w'ikigo BBN yamenyesheje ko hari n'ibindi binyobwa biri mu guhagarikwa nyuma y'amasuzuma yakozwe. Musitanteri wa komine Gitega kuri wa 16 kwezi kw'indwi 2024 yamenyesheje ko abadandaza bazosubiza ivyo binyobwa mu bubiko bizosubizwa mu ruganda rubihingura hanyuma bagahabwa izindi nzoga zemewe n'amategeko. Bari Chantal Nijimbere mushikiranganje ubudandaje kuri wa 18 kwezi kwa gatandatu 2024 mu gihe ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka amenyesheje ko ikinyobwa Sapporo kigiye gushirwa ku rugero rw'inzoga zikaze bita rikeri hanyuma kidandazwe yisunzwe amategeko agenga ivyo binyobwa. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema kumviriza Hejuru TV.